Itavye Imana ngana gute? Namuvyaye yapfuye. Namuvyaye yapfuye. Waramenye icabitumye canke ntavyo bigeze umenya? Oya ntavyo namenya ariko ivyo nibaza ko ari uko nakubitwa inkoni cane n'umugabo wanjye. Warakubitwa n'umugabo wawe? Inyuma yaho warasuye gutwara indi nda yo kubura uwo mwana? Tambana. Ari abadamu kwera usanga bari mu rugo ntibabura ikintu. Hariho n'undi mukurya nka tubwe twirirwa nga kuyarara mu kurya n'ikibazo. Rero kwa kwijajara rero umugabo wanje hatanguriye kuronka kamitende cyasanga rero nasamye nagiye kurogereta kuja kuburyo sanga narasamye nigipurizo gipurije kenshi kirapasuka igitereko rero uko gende kirapanuka kumbanye niko ageramigo no guhitanwa n'imbanyi canke akava amaraso menshi cyane akagira amagara mabi kubera yataye byinshi ko ashobora kugenda ugasanga ngo wa mama wahajyanye abana biwe batatu baheruka gupfa bakurikiranye ariko umva akaca bivuga ati reka mvyare benshi muri 10 navyaye nibapfa kumvo zitandukanye bizohira nsigaranye basi nabakeya rero hari abagabo batavyumva babera intambamyi gasanga rero umugore arabihevye kubera atinya ko bama batata n'umugabo. Abantu bareke kwibaza gusa ko ari mu mubiri gusa ari umukenyezi ari haruha muga no mu buryo bw'ibigumbagumba ntuburiyakira kuko buryo umwana arumva yuko atakiriwe neza mu rukundo kuko muze mubaza abakenyezi iyo bakurikiranije imvyaro zegeranye cyane arababara bareka kubivuga muga barababara ko tuzi ko igitigiri c'abagore arico kinini kuca abagabo ejo bizogenda gute abakenyezi bose ari abantu bari batagira inkomezi zo gukora barushe bama bari mu myidogo bari mu bana batagira umwanya uko ubwenge bwabo bwiyumvira mbega no kwigeza hehe mu iterambere ryanje murumva ko hose ari kibazo. Ndabahaye ikaze mugano ruciro munsi nitwa Uzirakoze ko batanzi hanyuma nkaba ndi mama w'abana babiri uyu munsi gatuyage ku bavyeyi canke ku bazoba bavyeyi kuko ngira tuyage ku kijanye no gutandukanya imvyaro planning familiale nibaze ko benshi mumaze kuvyumva ariko twashaka kubiyaga ko vyimbitse kugira ngo dushobore ku abavyeyi bose abandi bashobore gutahura ko ari ivy'akamaro ko umuvyeyi avyara abana yifuje kandi avyara abana ashoboye kurira za kuyaga kandi n'abasanzwe babikoramwo n'abahinga bavyo kugira ngo bashobore gutahuza gose akamaro ko kuvyara kuruga ko nibaza ko bikenewe gose ko tuvyara ku rugero rwa dushobore kuvyara abana dushobore kurera kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere muri kazoza. Aha turi ku Buterere aho bita benshi ku Mayarara ahantu hari abantu benshi uko mubona tukikuje n'abantu benshi bavuga ngo niho habatunze ku ngo riho bakuri ivyo gufungura mugabo hari abamama bakuze n'abakiri bato bakora hano hantu twaje kubagendera tushobora kubabaza uko babayeho nimba bashobora kuba bazi vy'ukuri byo gutandukanya imvyaro ko nibaza ko ari ibintu bikenewe cyane ko bamenya reka duhere kuri mama tumwakire tubwire amazina yiwe hama tuyage sivyo witwa gute? Banyita Niyongabire Yvette. Ufite abana bangahe Yvette? Mafise imvyaro zina ariko mfise abana batatu. Umwe nditavye Imana? Yego. Itavye Imana ngana gute? Namuvyaye yapfuye. Namuvyaye yapfuye. Waramenye icabitumye canke ntavyo bigeze umenya? Oya ntavyo namenya ariko ivyo nibaza ko ari uko nakubitwa inkoni cane n'umugabo wanjye. Warakubitwa n'umugabo wawe? Inyuma yaho warasuye gutwara indi nda yo kubura uwo mwana? Ndamufise undi mwana barafise imyaka 5. Ko wumva wakubitwa n'umugabo mwagumye mubana akigukubita canke mu nyuma yari ikoso yari arahinduka murashaka kumvikana kandi gushaka kundi kuvyara undi mwana? Mu nyuma amaze kuvyara uwo yapfuye nakubwiye ko afise undi mwana kuri uwo yapfuye afise imyaka kugira nyene musubire kuvyara yaragusavye imbabazi arikosora nk'umugabo canke vyageze kugira ngo kandi gutwara inda yiwe kandi yahora gukubita? Narawukanye ndaje gusaba indaro kino mu gisagara atamuryango ndahafise amariye baraduhanura turasubirana nuko guca mbyaro wundi hama mu nyuma maze gutwara inda yiwe nyene arasubira arankubita mfise inda yuwo mfise ubu ndaje mu bitaro bantwara natakaje n'ubwenge kubera kandi inkoni yampaye cenda mari ndu yose muri wa karede baramvura ndataha
natashe ari ku munsi wa gatandatu mvuye mu bitaro uwo mwana namuvyara ari ku munsi wa gatatu sinari nzi nuko nzoshobora no kumuvyara kubera ibyo bibazo nari mfise ariko Imana yarangiriye neza ndamuvyara maze kumuvyara tukuma tuvurugana nyene dukorogana mama nyumva namo ndamuheba ndamaza ndicara twavanye n'uwo mwana yari afise umwaka barakujije imyaka 5 ndicara imyaka 5 umugabo mfise ndiko umugabo ngenda no ku buryo tukibana nari nagiye ku buryo byo gutandukanya ivyara ninde yaraguhanuye canke ninde barakwigishije kuja ku buryo kugira ngo ushobore kwikingira gusura gutwara inda y'uwo mugabo akukubita oya tugiye kwa muganga tugiye nko gutwara abana kuri vaccine barabitwigisha Ive tubunyura cari muto mbega urifuza gusura guhura n'undi mugabo gasura kuvyara canke urabona ko kurera abana bikugoye nabo batatu fise nibaza ko bitakorera kubarira kurumva hano hantu wiga uriko uratoragura utuntu si ibintu byacu gushobora gutunga abana ubona bizoshaka gukunda kushaka kurongorwa n'undi mugabo mugasura mukavyara abandi bana Namaze no gusubira uje kurongorwa ku urafise undi mugabo none uwo mugabo wundi uzosura kandi kumuvyarira nzo muvyari kurera abana birakoroheye abana usanga ufise nibinyoroheye mugabo urumva umubiri nawe twa dufise uratugora dusanga twavyaye tutavyifuza nawe urafise abana uwo mupapa arabafise urakoze cyane ndakwifurije kurera batatu wavyaye neza bagakora kugira ngo kubura umwana utifuza kumubura nimeze neza Yego meze neza ndashima. witwa gute Nitwa Pelagie. mufise abana bangahe Mfise 5. abana 5 mbega wowe ukoresha ibyo gutandukanya ivyara Yego. ukoresha ubuhe Planning. y'urushinge ninde yabigusiguriye mbega woba waratahuye akamaro ko kubukoresha nimba warabukoresha akamaro warakabonye Yego akamaro ka planning ni keza cyane kuko muri iki gihe tugezemwo siko kuvyara abana ko bagenda bagerekeranye kandi uraba ingene ubuzima bumeze ugasanga mu gufungurira abana ni kibazo ariko twatandukanyije abana nk'ubu namaze gupanga ko mu mwaka uzoza ndakora umugambi uyu n'uyu petetre ndikacikorokerayo wa mugambi kandi nkora bica bihagarara sinshika kucakira ariko mbandanye mu buryo bw'uko ubonye usanga bya bintu bigiye ku murongo neza naho no byarabana nzi ko kakamaro k'umwana namaze kubyiteguriye ko umwana nekuza kumuvyara cyaki nateguye cyamaze gukunda nekuza kuvyara ukamuvyarira igihe wonyene wiyumva kuko kuvyara cyane abadamu nka twebwe abadamu turasumbana ari abadamu kwera usanga bari mu rugo ntibabura ikintu hariho n'undi mu kujya nka twebwe twirirwa nga kuyarara mu kujya n'ikibazo kuko nk'ubu atamazutu mu gufungura n'ikibazo ariko tumaze kubona abandi bavyara tuginjura tugena kuvyara ko yatuzi ubuzima turimo kuko ubuzima turimo nga kuyarara turabangamiwe si ubuzima bwiza mu badamu itogena mu bandi badamu tukishima ngo tuge tubaye ubuzima bwiza natwe dufite abashingane badukunda tuzi ko bafise akanoti tokwicara tukavyara ariko cyo mbona umudamu sio nawe wo bufise ubushobozi si kuvyara umwana upfa kuvyara bitafise gahunda hariho petete uruvyara kandi umugabo mutavyumvikanyemo ugasanga birakuzana ingaruka mbi cakubwira je narakubwiye ko sinkeneye kuvyara kuko abana mbyaye bo mfise barakwiye none ubona turiko turabashira he mbega umushinga naho barabitahura kuba ukoresha uburyo bwo gutandukanya inzara yego arabitahura cyane nk'abashinga nawe batabitahura n'ikihe kintu bababwira abarashinga nawe batabitahura bokoreza abagore babo kuko ubushobozi igihe dushizemwo n'ubushobozi dufise kuko birafasha cyane umugabo acabona ko mfise madame anyumva kandi naje ntegereza kubimugisha inama nkabimubwira sheri wanje urabona kubyarana ukuntu urabona ubuzima ngene bumeze ambwiye sava tukavyumvikana ko tukagenda ku murongo abonye ko gidapasa ashatse umwana arambwira madame twaruhutse tubyare urakoze cyane merci beaucoup ngutwa bande Irankunda Claudine nawe urafise umushinga ntahe yego ndamufise n'abana bangahe abana 3 n'indi igira 4 urafise inda igira 4 umwana wa nyuma angana gute umwana wa nyuma afise imyaka 6 imyaka 6 wabigenje gute naja ku buryo waja ku buryo yego ubu aravuga ati jewe ndakeneye umwana harageze rero ko nsura kwibaruka ucuravuga n'umugabo wawe ati harageze ko dusura kuvyara iyi kubwiriza yaje kubwisangaye rero harageze aho mpagarika kuja ku buryo maze kubuhagarika
kubera nabona umugabo wanje agwaye kubera yaragize AVC abamaze kugwara ca ndavuga ati n'ubundi nta kamaro ko kuja ku buryo maze guhagarika kuja ku buryo nca ndicara ngaho rero kwa kwijajara rero umugabo wanje hatanguriye kuronka ka mitende ca nsanga rero nasamye nagiye kurogereta kuja ku buryo sanga narasamye urifuza ko wogarukitse kuri batatu gusa nari nashatse manze ndera bo kwanza kora ko nibo wari ubona ko ushoboye kurera kandi kubera nabona ibibazo nagiyemwe by'ukuntu yaciye agwara yego uyu munsi ubuzima buragoye mbega nk'umukenyezi ufise imbanyi urwanga ku Mayarara gutora kugira ushoboye kubwesha abana batatu ufise ni kihe kintu wumva bohanura bagenzi bawe nyirirwana ngahanye batabasha kuba taratahura akamaro ko gukoresha byo gutandukanya ibyabo Jeke ndobahanura nuko kurikiza uburyo kuko urumva uri kurirukanga mu buzima turimo wirukanga n'umuzigo winda cyangwa umwana ku mugongo urumva biragoye nuko kwitwararika kuja ku buryo kurikiza abana bageze abashinga ntahe banyu barabitaho canke barabigwanya hari ababitahura n'abandi batabitahura kuko je ndavye nk'uwi wanje yarambwira ati kazogira ico uba uze wimenye ntavyatahura wagiye atabishigikiye ntiyabishigikira yacambwira ati kizobuze wimenye ni wagwara uze wimenye umva hariho bamwe tugenda ku gahato n'abandi nyene usanga bavyumvikanye n'abafasha babo reka ndakwifuriza amahirwe umwana tumwifurize kuzobaho nubwo ubuzima bugoye azashobora kuba nawe ushobora kuba ko twifuza ko azokura abona nyina wiwe nawe we ubona umwana wawe yego merci beaucoup twakiriye Jerome Nderagakura akora mu gisata cy'irondo kajyanye n'amagara meza cyane mu gutandukanya imbyaro turabara mu kije mwaramutse yego twashaka udusigurire ko usanga ari ubusanzwe gukoreramwo mbega iyo haje abakenyezi ngahanye gukoresha uburyo bwo gutandukanya imbyaro mugabo bakaza bafite ubwo bakora ko bashaka kuba barumvise ibihuha byo kushaka gutera indwara muhora mubakira gute muhamuriza kugira ngo ntibashobore kugira amadidani urakoze cyane iyo umuntu aje ari mushasha atakintu na kimwe abizi ko turamwereka uburyo ku bundi tuti iki gikora gutya gifasha ibi n'ibi gifasha bishobora gushika n'ibi ndatanga nk'akarorero umuntu akoresha ibinini amapirire bamira minsi yose ashobora kumanika umutwe ashobora kumva agaseseme canke akababara mu nda rimwe rimwe iyo bishitse rero tumusaba kugaruka ngaha tukamubwira ingene bukora umwanya muzeye uburyo bumara dufata nk'ikinini kimara amasaha 80 afashe ibinini azobifata iminsi yose adasiba na rimwe kuri ya saha akoresha urushinge turamubwira ko ari amezi 3 turamubwira ico rubuza yuko urubuto ruhishira tukamwereka mbere n'ibishobora gushika bindi nk'urushinge ruhagaritse ashobora guteba gusama maze akamenya inkuru y'imvaho imbere ko atora uburyo we nyene yicaguriye mugabo turavye yuko arekuriwe kubukoresha gutanga kandi karorero nk'umuntu agomba gukoresha akanyuzi akaba yabazwe yabyaye akozwe yabazwe cesarienne akaba aje ku ntuzi 3 mu gikomere twoshirayo nukuvuga yuko tubanza kwa yuko arekuriwe gukoresha ubwo buryo cyane arekuriwe nk'umuntu afise ivumbuka ry'umurindi w'amaraso hypertension si biza gukoresha ibinini si biza gukoresha buryo burimo inkabuzo turabyo tukamwereka kimwe cyose agacagura abonye ko anakirekuriye yego barabavuga ubwo bwaheze bamaze kuja ku buryo butandukanye byaro aho navuga nti yego canke oya kubera nk'abantu ari bijanye no kwemera bavuga ati yuko baratangaza muri hagati yo ibyo bonyene bivuye ngo no ntirimutse abo kenshi ashobora gusubira inyuma kandi nakaza kugondoza umuntu aja ko avyiyumviriye mugabo tubanza kumwereka ineza yabyo yo gutandukanya ibyaro kubera birafasha ku magara y'umuvyeyi amagara y'ikibondo n'umugabo biramufasha kumererwa neza mu mutwe kubera dahamuka mu kurondera umuryango mbere ku muryango wose no ku gihugu hama tukamwereka uburyo bumwe bwose hama gaheza akicagurira amakenga arahera n'ukuri kenshi sinde ko none ko abakene bibaruka cyane gusumba befise ni kuvuga yuko ubukene bwa mbere buhagaze hehe ubukene bwa mbere buhagaze mu mutwe ni kutiyumvira akazoza k'abo bana canke ku magara y'umuvyeyi ko gukunda umugore abyaye kane ku mbugita aja gutwara n'imbanyi mbere kenshi atari imyaka 3 yaciye harimo kutamenya harimo kutikunda yego mbega nuruhe ruhara rw'umugabo
mu gushigikira umukenyezi cyangwa umugore wiwe gukoresha uburyo bwo gutandukanya ivyaro. Umuntu amenyere gufungura ibintu bigumye nk'amateke n'imyumbati. Umugabo ni potage aracibwa, ubwo potage ntiba ari mbi. Kuko barafata umwanya wo kumenyera n'ibinye birimo nk'imiti usanga ko amenyera haca amezi abiri atatu. Iyo atamenyera atuntu dushika mbwa amaze kumenyera bigahera. Nk'akaroro nk'urushinge abantu bakikoresha ubwambe barashobora guteba kuza barabona amaraso nabi tuza kenshi kabiri gatatu mu kwezi. Mbwa amaze kumenyera abarenga 70% nta maraso agaruka. Umva yamenyereye ko biheza bikagenda neza rero cyane. Abagabo rero iyo babaherekeje ni ibintu byiza gose. Bakamareka ko bafasha mu mugongo, kuvyara ni babiri, kurera ni babiri. Ingorane z'umwe nizo z'uwundi. Nico gituma bahimiriza mbere kwitaba kama kubaherekeza kubafata mu mugongo. Mugabo uzobona no muherekeje ataninjiye ngo yumvirize insiguro. Hamwe mu modoka haya uzenya muri parking genda bakugirire. Byiza no kwishikaho akumbigisha n'ibintu bakabyumvira hamwe. Ahambere no ko mvuga yuko bibaje kubera mu bantu bashika hafi amajana 100 hafi amajana 5 ku kwezi. Abaherekezwa n'abagabo ntibashika 10. Ntibashika 10. Bivuga yuko umuyogo ruhara baruhebeye abakenyezi kandi ari banga ry'ababi. Namwe atazi yuko imbanyi ari manga. Nico gituma kenshi umugore barutse mu kintu bavuga ati simba imanga. Kuko imbanyi yose yashoboye ingaruka. Na cyane rero iyo yavyaye kenshi cyane imbanyi zegeranye cyane. Ntavuze zegeranye cyane munsi y'imyaka 2 bisanzwe umuntu yabarutse tuzokwenda n'imiburi imyaka 2. Igitigi c'abana igitego kiba kirushe ku bana barenga 5. Nico tumwe wa gatanu tubamwita miburo yari imburi mbi. Burya bakera bari babizi barana yuko bari baragendeje barana yuko uko imbanyi ziba nyinshi ariko igitereko kiruha. N'igipurizo gipurije kenshi kirapasuka. Igitereko rero uko gende kirapanuka kumbanyi niko agera migo no guhitanwa n'imbanyi canke akava amaraso menshi cyane akagira amagara mabi kubera yataye byinshi. Hajya mu Kenya atabyinshi yibungenze atabyinshi karabyara atabyinshi ko aronse nyatekezo n'ibiri kwanda gusubizamo ibyo azoha gukurikira kandi n'uwonka akonka bikwiye bivuye ko icambere ineza nukamugara y'umuvyeyi. Ca kabiri ku magara kibondo umwana yonse agira amagara meza. Umwana yonse aragira gishika ku muvyeyi. Aha uwo vyara umwana agacaterera mwirerero hari muri SOS akazobona kuze ntagishika ntani kumva yuko yumvisamo ko ari muvyeyi wiwe kuko amaberebere yongereza igishika. Kandi navuze ko abasoda bari mu maberebere mu zindi fungurwa ntabari. Umwana yose ntagwaragurika. Niyo agwaye indwara zimwe ntasinzikana kubera abasoda b'umubiri. Kandi bavuga yuko amaberebere atuma ubwonko bw'umwana butera imbere neza agaca ubwenge. Navuga ngo barifise amata y'inka canke yandi ajya amata yagenewe imyagazi ni ibitungwa ngene bitungwa. Inyana nta bwenge tuzikeneye ko ibitungwa nta bwenge tubikeneye ko agenewe ego n'ivyara by'ubusha mugabo ntabyo bishobora bizesera ubwonko. Umva ko bifise akamaro no ku mugabo nyene. Umugabo yirukira abantu 10 mu rugo kugabura abantu 10 n'ugaburira 4 5 6 sico kimwe. Nico gituma usanga bavuga yuko bajya ntibafungura bahenda umunwa. Abantu bari babitoye neza nkunda gutanga akaroro n'ababaji bari bazi kubyara ku rugero kuko babaje imeza yo gufungura ko imwe yuko intebe 6 abana 4 n'abavyeyi 2 ntibarabaza imeza y'abantu 10 n'abangahe. Bivuga uko bafungura ari 4 6 baganira birongeza n'igishika n'urukundo mu muryango. Upana bamwe basakurana bamwe bagira bakuranwa mu gufungura canke basakurana kw'isini imwe ubangutse kabimara udakerebutse ugasanga yiwe inzara. Birumva birafasha ku muryango mbere n'umwanya wo gukorera umuryango. Umugore yama muri maternité uko mu maternité abana bama mu bitaro kuko turazi ko babivuga bahinga umwana munsi y'umwaka umwe aragwaruka gusumba abigiye haruguru. Mbere no munsi y'imyaka 5 uko rogwiza inzoya wama ku bitaro umwe gukorera urugo uragabanuka. Mbere no ku gihugu uravye kubaka amavuriro y'abantu benshi kubaka amashuri kubera kugwaruka rugwira tuba dusanga isi ndimwa
yaba ihinze amavuriro n'amashuri usange rero sindima turayike uwo dondagura ineza yabyo ntiwe yiheza reka mbiregejeje ngaho. Yego. Ugiriye kuvuga n'ingaruka nziza zo gukoresha ibyo gutandukanya ibyaha. Mubwira turangiza cyane kubaza akabazo k'amatsiko kakwerekeye ni kihe kintu gituma ukunda akazi ukora ko ribaza ko baradije muri MBF ni kihe kintu gituma uvyuka uza gukora unezerewe ugataha ejo kagaruka kandi wasi nico n'amasaha bibaye ngombwa nkayarenza kuko ndabye ineza yabyo iterambere ntizoshoboka na gatoyi ibyo kuvyara ku rugero bitumviwe kuko bihera mu rugo uzurabe nta terambere rishoboka mu rugo ku bantu 10 n'abangahe kuko uko buryo butera bugabanuka niko mbona ababikenera batera bagwira aho gasanga mbere no ku gihugu ari ingorane umuntu arakunda igihugu akora mu muryango wiwe ikintu nibaza je sibona vyayibane kubera bitakunda ntivyase uburyo gukoresha uburyo urabona yuko muri bake mu muryango byoroha kubatunganiza byoroha kubaha ibibafasha n'ikintu rero mvuga nti ntihagire umuntu yobura ubwo buryo avuga ngo jewe nabona basamye kubera nabuze ubwo buryo ejo tuba dutezwa kuba hafi y'umuntu wese avyifuza. Ego turashimiye cyane Jerome. Murakoze cyane nejo muragaruka. Ego murakoze cyane. Twakire dase Munezero asanzwe arongoye hamwe aho rifasha abakenyezi batishoboye canke bafise ubuzima bubayabaye kandi bavuga ngo numva bavuga ngo sinzi ko ari ivyo ngo nibo bavyara cyane. Beko musinzwe muganira kenshi muhora mubaganiriza kubijanye no gutandukanya imvyaro canke kuvyara abana bashoboye kurira bege mubibaganirije barabitahura barabukoresha ubwo buryo. Turakunda kubibaganiriza ko cyane kubera iterambere ry'umukenyezi nirishoboka iyo utatandukanije imvyaro kugira ngo uruhuke nibyo tubabwiye ati ntushobora gutera imbere ngo ukore akazi gakwinjiriza amahera hama ufise impinja umwe ufise mu mugongo undi uri kuronsa undi ari kwararira mu maguru yawe ntibishoboka rero tuko tubahimiriza tandukanye imvyaro kugira nibyo two turabafasha bibagirira akamaro ariko biragoye kubera bobo ukuntu bamwe si bose bamwe ngene babona uruvyaro rwabo ni nkuko bo bari ko baravyara abazobafasha kandi rero babona ati nkavyara bake n'ubuzima ndimo bashobora gupfira rimwe hari gihe atubwira ivyo ati ko bashobora kugenda ugasanga ngo wa mama wahajanye abana biwe batatu baheruka gupfa bakurikiranye ariko umva akaca bivuga ati reka mvyare benshi muri 10 navyaye nibapfa kumvo zitandukanye bizohira nsigaranye basi nabakeya ugasanga rero ufise bakeya bwo ati none ubwo bwana bubiri buzogufasha kurondera icurya kugira iki rero bafise ukundi bo babibona ariko natubabwira ati ni wakomera uzoshobora gukora uwo mwana wawe mugaburire akure uronka amahera yo kumuvuza simpaka ngo uvyare benshi witeze yuko bashobora gupfa muri abo uri kuravyara ahubwo wewe batandukanye kugira abo bakeya babe bakebeza bakure baje mu mashuri n'ibindi mbega abashinga nayo canke abagabo barabafasha gukoresha barabemeraho gukoresha ubwo buryo canke barabitahura canke barashaka kuba bababera intambamyi mu kudakoresha ubwo buryo bwo gutandukanya ivyabo biratandukanye hari ababorohereza n'abandi babera intambamyi kubera bamwe baca bavuga ati sishaka ivyo bintu ugira ushire mu mubiri bizohavana nje binyanduza ikintu ntazi umva hajyanye mu gifaransa ngo les idées reçues kuri burya buryo bwo gutandukanya ivyaro ni nyinshi cyane mu miryango y'abantu batishoboye usanga n'abagore hagira ubwoba bavyanka kubikoresha bavuga ngo nuca mbingumba canke ugasanga umugabo akamubwira dufate nk'akarorero ku buryo babwita kanyuzi kamwe bagushira mu gitereko akaje wumva umugabo amubwira ngo ico kintu gishizeyo ngo nzocumva iyo turiko turarangura amanga yo bubatse umugore rero akaca agakurayo agasanga asuye kuvyara intahekana rero hari abagabo batavyumva babera intambamyi ugasanga rero umugore arabihevye kubera atinya ko bama batata n'umugabo ariko rero n'abandi baba bafasha sinyovuga ngo ni bose abagabo babankira kuja ku buryo biraba bifitiye ingaruka mbi canke intambamye kuba abo bavyeyi bashobora kuba harimo bamwe bashobora kuba badatata bitahara baguma bavyara ntibibatuma bibagora kubona yamubafasha ego ari gihe biguca intege ari gihe biguca intege kubera ari gihe usanga umukenyezi ari mu buzima bugoye bubi cyane ukamufasha agatera imbere ukabona ko yasubiye
gutora akajisho niko bavuga mu Kirundi hamuga dusanga aciye nk'ameza ngahi yasuye gutwara inda bivuga yuko yego arabakomeye bandanya bakora ariko uzi yuko azoca agabanya umurindi yaratanguriyeko akasubira kwitaho uruhinja ugashobora kwitaho uwo mwana nawe nyine kugira avuzwe kandi rero ubwo rero abasanzwe afise n'abandi nibisigura ngo abavyaye yarakumbuye umwana afise abakuze oya asanzwe afise utwana dutoya ugasanga rero ashoye kuvyara rero kandi n'umushobora kumufata kumukankamira ngo kuri kibatwaye inda ugira iki parce que umuvyeyi n'uburenganzira bwiwe ariko umva twe natwe igikorwa cacu nico guma tubahimiriza nukuri tandukanye ivyaro rindira mukomere muronke n'uburyo muziganye uburyo bwo kuzorera abana musanzwe mufise nawe muzovyara mu nyuma rero haraho bikunda no vyanka ariko nuko nyene ubuzima. Merci. Reka twakire Soni Akimana akaba ari umwe mu bakenyezi bavugira abakenyezi bagenzi biwe mu gushikiriza ivyumviro vyabo hejuru mu ntwaro mu bijanye n'irondoka canke n'amagara meza cyane mu gutandukanya ivyaro. Soni karibu cyane. Murakoze. Ego turaho. Ego iyo uganira n'abakenyezi uhora wumva impamvu nyamukuru zituma bataronka ubwo buryo gutandukanya ivyaro ari zihe? Impamvu nyamukuru hari icambere nuko sabakenyezi bose baratahura akamaro ko gutunganya ivyaro kuko baracakorera muri bwa buryo kama bwa kera ugasanga bira n'abagora guharura gutunganya wana avuye ku mirimo ashitse muhira uwo mwanya wo kwimvira ingene bigenze ugasanga biramugora hari ico cambere cyo kudatahura ingene bukoreshwa ubwo buryo hamica kabiri hari intambamye ugasanga abashinga nahe babo ntibabashigikira nkuko bikwiye kugira ngo bashobore kuja kuri ubwo buryo hamica gatatu hari kibano hariho uburyo abantu bizera wana amadini ni menshi aruzuye atandukanye haravuga bati ni waja kuri ubwo buryo uzobucumuye ku mana uzoburi kurica umwana hama ivyo bintu vyose kuko bumva baremerewe n'ikibano baremerewe n'amadini ivyizerwa mu madini ugasanga bibatumye batinya kuja kuri ubwo buryo bagaheza bakabireka kandi bitaye ko uravye igihugu cacu si benshi bagiriwe amahirwe yo kwiga ngo batahure bironderere benshi nibize benshi nabirimize rero kacu usanga barakeneye gose inyigisho bumve yuko kuja ku buryo ni kimwe mu iterambere ryabo. Niba turakora kino kiyago canke nimba ukora mu kuvugira abakenyezi nuko bizi ko hari ntambamye canke ingorane zishikira umukenyezi mu gihe atakoresheje ubwo gutandukanya ivyaro wo tubwira intambamye nyamukuru zishikira umukenyezi zigashikira umuryango zigashikira n'igihugu mu gihe atashoboye gukoresha ibyo gutandukanya ivyaro canke mu gihe hakiri bihariro bike y'abakenyezi bakoresha ubwo byo gutandukanya ivyaro. Icambere na mbere intambamye ya mbere canke ingorane ya mbere umukenyezi agira n'amagara yiwe. Urabona twebwe abagore abakenyezi turi abantu bakunda kwitaho abandi uritaho uwundi muntu kugeza aho wiyibagira rero abakenyezi baribagira ugasanga imbanyi ya mbere iragiyemo haciye umwaka gusa canke n'abadakwiza uwo mwaka iyindi mbanyi igiyemwo ukasanga ca gitereko nikirageraho cakira uwundi mwana ni bwa buruhe kandi nashaka kuvuga yuko abantu bareke kwibaza gusa ko ari mu mubiri gusa ari umukenyezi ari haruha muga no mu buryo bw'ibigumbagumba n'uburiyakira urabona nta numwe agira stage yo kuba umumama bisigura ngo bisaba yuko umenyera ico kibondo cawe gishasha bigenda gute ya majoro rudasinzira ibaze rero wa mukenyezi aba ahantu ategerezwa gukora akavyuka ijoro akaja gusenya akaja kurima akaja gukutsa ikivi ivyo bintu vyose biri kuri wa mukenyezi adashoboye kuronka akanya ko kuruhuka kandi aho ndiko mvuga kuruhurira umubiri kuko umubiri wawe wakoze akazi gadasanzwe ko gutwara umwana amezi 9 kandi murazi ko umaze kwibaruka nta nakaruhuko uronka ubandanya wonsa kandi ntuburanakira neza ukabandanya ukora n'ibindi bikorwa iyumvire rero uwo mukenyezi atagiye ku buryo abone kuruhurira umubiri na bya bigumbagumba vyiwe bitahure ubuzima bushasha yinjiyemo nimba ari umwana wa mbere nimba ari umwana wa kabiri biba bigoye cyane hariho n'ikindi ingaruka za mbere zirakora umukenyezi nivyo muga no kuri uwo mwana mushasha yibungenze harahana hohotegwa kuko burya umwana arumva yuko atakiriwe neza mu rukundo kuko muze mubaza abakenyezi iyo bakurikiranije imvyaro zegeranye cyane arababara bareka kubivuga muga barababara bumva umengo bagize sheki
muvume ngo barihenze muvume ngo bakoze amakosa uyu mwana yajemo gute kweri ko uyu mwana byagenze gute kwiki nasamaye birabababaza kandi uko kubabara birafekta umwana ari mu nda ugasanga rero wa mwana avutse muri environnement nubwo bitagaragara arasanta ko adakunzwe nka wa wundi wa mbere rero hari kuri uwo mukenyezi ku mubiri wiwe nyene bigenda ntabararuhuka hanyuma ica kabiri kuri uwo mwana wiwe harahana hohoterwa hanyuma ikindi naco tugiye mu muryango uwo mukenyezi naheza ngo yiteho ivy'iterambere iyumviro turabizi mu gisagara ugumye wibungenga baratinda bakavuga bati mupfaso fata akayira wigire kuko tubona umenga ufise undi muhamagaro wo kubandanya wibaruka mugabo iyo wagiye ku buryo ufise inkomezi ufise inguvu zo kwitaho akazi kawe zo kurondera ubuzima kuko uyu munsi sabagabo gusa barondera uburyo bw'amahera ariko n'abakenyezi babwizwa kwitaho ivy'iterambere hama ku gihugu naho ko tuzi ko igitigiri c'abagore arico kinini kuc'abagabo ejo bizogenda gute abakenyezi bose ari abantu batagira inkomezi zo gukora barushe bama bari mu myidogo bari mu bana batagira umwanya wuko ubwenge bwabo bwiyumvira mbega no kwigeza hehe mu iterambere ryanje murumva ko hose ari kibazo haragira no abakenyezi bitaba imana bivuye ku kuvyara cyane gose ico naye nacibagiye kuguma ukurikiranya imvyaro utaruhuka kuko kubisanzwe n'imiburi imyaka 2 yo gutandukanya imvyaro n'imiburi imyaka 2 kuko ukuvyara niko wikwegera ushobora kwitaba imana uri kuribaruka uwo mwana wawe ashobora kwitaba imana kuko nta bukomezi ubugifise rero ahantu je nshimikira cyane ni bakenyezi mwikunde mwiyiteho kuko ni wapfa abo bana washize ku yisi ninda zosigara baraba ko umushinga nawe washobora kuca yirondera undi mukenyezi akamushira mu nzu wibaza ko azofata neza abana bawe nkuko wari kubikora rero ni mwiyibuke mwikunde mwiyiteho muruhuke bijye bintu byo kuvuga ngo nyarutsa bavyare ivyo bintu sinzi aho vyavuye kuko sivyo be uri kubanyarutsa kugira ushike ucerewe he iruhuka fata kanya uruhuke usubire ubuzima bwawe buje ku rutonde usubire abe ya CV yawe nyene imeze usubire kandi uyidepose mugugumye ufise inda bazokubona ngo wamufise inda buri myaka wambaye mariniere umwanya wose ivyo ntibishoboka mwari muzi ko n'abagabo hajya nubwo biba vyabaye burya ntibibanezera cane baho witeho umere neza wisubizemwo usubize itoto yego hariho turabizi ko umwana mukobwa amaze kwidina 10 amaze kuja mu kwezi arashaka kutwanda arashaka gusama kandi akavyara ntihavyara bari mu rugo gusa mbega bobo hoba hariho uburyo bwabagenewe bwo kutanduka bwo kwirinda kutwara indambanyi batifuje kuko niho hava kuzikura ngo bamwe bikabahitana ubuzima naho hava bamwe kuvyara abana bangana barabana mbega ho hariho uburyo bwagenewe bwo kugira ngo bashobore kwirinda izo mbanye icambere duhanura ugwaruka rutaraja mu rugo icambere kandi ciza ni kwihangana nico cambere ciza kirinda ingorane zose ariko mu gihe bidakunze ko umuntu yihangana hariho uburyo bw'agakingirizo kwereka agakingirizo kamurinda zijya ngwara twita ama IST canke zijya ngwara zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina hari izo bwaro n'umugera wa sida uyu munsi agwaruka gwinshi nubwo butabizi bariko barandura ku bwinshi umugera wa sida ni wavuyeho uracariho kandi ugwaruka urukora uhanahana ivyo byose bishobora gukunda habaye iki gukoresha agakingirizo canke kwihangana agakingirizo ni keza kuko kakurinda izo ngwara kakakurinda no gusama imbanyi utifuje aho rero canke mpagarara ku bakobwa n'abahungu n'imisore imiyabaga ntihagira umuhungu abwira ko umukobwa mukunda hama ngo baryamane uwo muhungu atikingiye uwo muhungu natikingira vyerekana ko adakunda uwo mukobwa kuko ntiwovuga ko umuntu mukunda hama ngo muryamane utikingiye ubwo rukundo sinzi ngene bagwita rero n'abakobwa nabo nyene bareke gutwarwa n'ibigumbagumba ariko igihe cyose bishitse bakananirwa bavuge bati twokwikingira kwikingira ni ikintu nkenerwa cyane mu gihe vyanse ko wihangana
ikingire basi ukingire amagara yawe. Hanyuma ikindi naco hariho amavuriro magenzi y'ugwaruka aho abakobwa abahungu bashobora kwegera bakabafasha ari ibibazo bijanye n'amagara yabo na cane ubuzima ndoragitsina bashobora kubaganirira ingene bigenda ingene bo kwitwara ingene ubwo bukingirizo babukoresha ingene muri vya bihe vy'umukobwa ingene umukobwa akwiye kwigirira isuku vyose muri ayo mavuriro magenzi y'ugwaruka barabibabwira. Rero vyo bavyiza cane imisore yose imiyabaga ishoboye guhurumbira ikegera ayo mavuriro bazubaha ubufasha bukwiye. Mu guheza kino kiyago kuko niwe mutumire wanje wa nyuma ni kiye kintu cokogwa kugira ngo umukenyezi wese bimworohere kuronka ubwo buryo bwo gutandukanya ivyaro kugira ngo gaterambira rikunde ku mukenyezi rikunde ku muryango rikunde no ku gihugu. Yego icambere je nashaka gushikiriza nkuko twabivuze harakenewe yuko abakenyezi bigishwa cane harakenewe inguvu cane mu kibano abaremesha kiyago canke yandi mashira hamwe canke igihugu hakajamo inguvu zidasanzwe umukenyezi wese agashikirwa agatahura ingene ubwo buryo bukora n'akamaro bimufitiye. Hanyuma ica kabiri nsaba abamenyesha amana nukuri badufashe cane abamenyesha n'abantu twubaha gose kuko badufasha imitima kugira izibona Imana ariko hageze ibijanye n'ingene umubiri ukora ingene fonctionnement du corps ingene bigenda reka abamenyesha amana barungike abo bakirisu babarungike ku mavuriro kugira ngo ntibavuge bati ngo iki ni kibi ngo iki ni ciza kuko umwe wese aba afite ico yigiye. Rero reka dufashanye abamenyesha amana barungika abo bakenyezi batigenda kwa muganga niho bazoguha inyishu tomoye canke inkuru itomoye kubijanye no gutunganya imvyaro. Nukuri babidufashe cane kuko turazi ko bavuze barumvirwa gose. Hanyuma ikindi naco nsaba ku rwego c'ubushikiranganje bujeje amagara y'abantu canke kubajeje intwaro twashaka gusaba iyo umukenyezi ahereje kwibaruka ubwo nyene acaja ku buryo aho nyene atarashika muhira acaja ku buryo kuko burya uyu maze gusohoka bijya bitaro ugashika mu nzu uvuga ngo hinge mbanze niyumvire naka kacashika ngo swa kandi ngo vyare naka wundi ngo subirayo ni hababa naka wundi ngo ibinibi ugasanga vya vyimviro byahindutse ariko tubikoze neza haje nyene akiri ku gitanda akicibaruka bakimbwira ati muvyeyi uribaruka uragakira aho nyene ubushikiranganje bujejwe gufasha amagara y'abantu buce butunganya nyimba ari itegeko nyimba ari uburyo bwo vyokogwa umukenyezi ave mu bitaro atahanye uburyo bwo gutandukanya ivyaro niho tuzoba tuzi neza ko wa mukenyezi nazogaruka haciye amezi 9 ngo mfise imbanyi. Yego murakoze cyane. Reka ndagushimire Sonia. Nkameze kiyago nuko batariko barambana nizere ko kino kiyago hari abantu cafashije yaba umukobwa akiri muto yaba umuhungu akiri muto yaba mama yaba umupapa twese biraturaba kora ko ushaka kubutarabigeramo canke utibunge mugabo ufise muvukana mushiki wawe mama wawe umubanyi muhe link ufume mubwira ati je ntaco naho ntataragera mugabo mugenzi reka ndayimuhe kugira ngo ashobore kubimenya ko biramuraba. Reka tushimira atubere banje bose bo kino kiganiro shwe nabazo kiraba mugire umunsi mwiza bye bye. Merci. Siren Vibes TV.